Mini baba yao tena mama yao, mini baba yao. Ahora bana betu zongera guhura fisivish no kugira hari mwiza natahura no kubona waragiye betu zongera guhura ndazi fisivish umbwira hari mwiza datahura ivyo wabonye iyo wagiye. Bakozi ba Ecobank TV ndabaramukije nko mubona kuri mwe kumwe na Kelike Nibaho behind kanani Ibra Burundi ndibaza ko mumeze neza je meze neza ndashima Imana utameze neza ndamubwira ati ihangane ejo ni heza rero nari ngaha kuri rya yafunike ndahuye n'umurayiruka kera twari bakumubona kuri bakozi ba Ecobank kera cyane umuhape nawe bikora neza ni M9 Jimbo ndazi mwana mubonye kiganiro twakoranye tumusanzarira kuri FTV twashaka tuganirira tugire bishaje yatubwiye n'ibyo akuriye badaba tukikira mu subscribe mu like share tugira comment M9 Jimbo ndakuramukije meze neza Mini baba yao tena mama yao, mini baba yao. Ahora bana meze neza cyane ndashima Imana ishoboye M9 Jimbo aka umuragwa wa Tupac. Umuragwa wa Tupac wambaye nka Tupac Tupac yarakunze tutubwiri para iki byo byose ndabikora flow nkazijya nyine ugerageza kumukorera kompaka kama kabano sindi umuragwa wa Tupac ni M9 Jimbo duhuriye hano kuri RTNB uba wari mu biki kuri RTNB radio televiziyo national di Burundi narinje gukora ikiganiro hajya narindi umutumire narinzanye indirimbo yanje n'iryari kugira ngo dushoboye kuyisangiza abandi abari mu ntara zigize igihugu urasiko RTNB ishika kure cyane abari Gitega mu Ruyigi hose barayumviriza kandi bambwiye ko indirimbo yabashikiriye kandi nanje nabemereye ko vuba cyane video igiye kuyiba ni ryari nyene tumaze imisi tuyihindiriye tubitege ryari neza na neza ni ryari nibaza yuko gashanda mu telefone kubana n'itenda mubaze ariko yari yambwiye yuko isa nigeze ku musozo rero ndindire gato nyuma y'imisi 2 cyangwa 3 izoba yashitse kuri YouTube yanje video imeze gute akabijya karimo naka video nibaza yuko twagerageje kurondera ivyo twaririmbye mu ndirimbo kugira ngo dushobore kubigaragaza no muri video yayo asiko muri n'iryari twararimba ati n'iryari tuzosura guhura umugenzi wanje mba narabuze canke iyo ni connecte kuri Facebook nkabona rest in peace umuntu ntazi n'iryari tuzosura guhura nawe kubera ko aba yari mwene wacu aba yari mushikanje aba yari inde ngo tuba dusangiye amamubiri n'amaraso rero iyo umubishitsi ukabura umuntu ubabara cyane uribaza ati n'iryari tuzosura guhura nawe rero twaragerageje kurondera location asa n'ivyo twaririmbye maze ko video ni nziza cyane nkuko bari basanzwe bamenyereye ama video y'indirimbo zanje bari meza kandi byo condoléance uravuze ibintu byo rest in peace ndavyibuka condoléance waravuze umuntu mufukana twari bongere kubonana ariko ndavuze ati condoléance yihangaye twese niyo ngiye urakoze cyane kandi n'ubwo utashitse ku mugabo urakoze toza n'ibyacu zo gushikaka navya haheze imisi byaragoranye gato urakoze cyane neza yuko kwihangana umugambi w'Imana ntawe ubuhaririza niko Imana yabishatse neza yuko icyo gukora no kubasengera kugira ngo tuzosangire izuka M9 Jimbo turamwihanganisha kuko yarabuze afashe yiwe gusa nyine turabitaba ko turabana niyo nzira tugarutse gatoya M9 Jimbo twarabonye uri mu mva turaririmba aka video twabonye ese biriya bintu muri mu cyaro bijya bintu nibaze ko yari amasanamu y'indirimbo yanje n'iryari hamwe navuga ko buca sohoka twagiye gufatira hajya umva ko nakubwiye ati twagerageje kurondera location isa n'ivyo twaririmbye mu ndirimbo yanje n'iryari ku batarayumva bashobora kugenda kuri YouTube bakabumvira baca babona igituma nari hajya hantu
nawe murakora umuti kweri mwumva nyene mukizya nta n'ubwoba mufite ubwoba none mwagiye ku murango mugadiba kuko muranumva ngo mumva habaye imiti twagiye ku murango naza ko twashutinze ku murango kandi hajya naje ndahatinya mu bisanzwe mugabo kubera ikintu cyari kitujanye kihari gikenewe umva ko sinari kuririmba ati mbe tuzongera guhura fise vyinshi no kubwira hari myiza natahura no kubona waragiye mbe tuzongera guhura ndazi ufise vyinshi umbwira hari myiza udatahura ivyo wabonye iyo wagiye kumbona izuba rirenga bukeye riga umva sinoca ngenda mu muzeya mu kabare kugira ngo ushobore gufatiraho amasanamu bisaba ko ngenda ahantu nyine hari imva kugira ngo ushobore kuvuga ati mbe tuzongera guhura nawe wewe mwene wacu wagiye niyo mpamvu wakoze iriya song mukayishikira mu okay mbega imafashe ndire izindi ndirimbo inyuma ya ryari neza bo nibaza yuko video ikazoja ko kuri YouTube indirimbo stock ya MF Jimmy Sani yuzuye stock ya MF Jimmy Sani yuzuye hari amakora bari muri studio nibaza yuko rero inyuma ya video bazoronka izindi ndirimbo nyinshi cyane kandi ziryoshe uri wenya cyane bafite ego nabivuga harimo amafeaturing nakoze n'abandi baririmbyi n'abatarahunga nibaza yuko rero babe hafi cyane y'imbuga zanje nzoza ndabamenyesha ko biriko birakurikira je ne va trop rangiza numva ibintu bitsibo bimbiye merci beaucoup reka ndagushimira cyane kwa akanya wampaye ndabona ndazi wari ufite utundi tuntu ushobora gucujamwo amamedia cyane aguma barondera nka mwebwe ndazi ko mukaze amamedia aguma barondera ahantu hari ariko wampaye akanya ndagushimiye cyane ziva umutima merci beaucoup gira akantu byemanye kwa dufite reka je ndagushimire Kerike kubona washoboye kumpagarika nubwo wampagaritse ndagufatiye aho ndakuboneye kandi wari umwana mubivuga nyendera mboneye Chira iraciye ukivuga ko yarashobora kuvuga ndazi gusa ko ari kirundi ni kirundi ni bisanzwe utaciye wikomplika ngo uje mu bindi ni bisanzwe kintu kukivuga je byonanira wakoze cyane ndashimiye abakunzi ba Buzz TV bakomeza gushigikira umuziki ndundi bakomeza gushigikira MF Jimmy kubera ko ndamaze kuba abantu benshi bavuye kuri Buzz TV banyandikira twabonye donc twamenye impano yawe biciye ku Buzz TV rero twaje kugushigikira kuri YouTube twaguze subscribe kuri Instagram twagufollowinze kuri page twaje hajya kugira ngo tuzane ivyiyumviro byacu bigufashe kubandanya uja kuri yindi level abana bo ne ku Buzz TV ndazina neza turakundana turashikirana nawe baragushikira sama bamuwe na Afite ku Buzz TV turabashimiye cyane kandi murumva ko tubakunda turana abasoni na Jibo ndare mudukurikirana mukore subscribe like share mukore comment mbwira partage menshi ntanziko dushigikirane murazi ko dukundana